Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure ya channel yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagorukana ni ko yari ko aravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka kubiriko birabera kwiboherera rikuru rya Gitega ku kirimba kwa Ntare mwiperereza ndetse no mu gipolisi hamwe kandi no mu butungane aho ibintu vyatanguye guhindura isura. Ni mu gihe uyu munsi ari umunsi wa nyuma kandi ukaba ari umunsi ubanziriza urubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Nkuko vyemejwe na Sena hinyuzwa rero urubanza rwa Bunyoni na bagenzi we ruzotangura kumvirizwa ku munsi w'ejo igenekerezo ya 2027 rusama uyu mwaka wa 2024 mu gice ca Sena hinyuzwa ciyungururizo. Uru nurubanza riko ravuga ko vyinshi n'abantu benshi bagiye batandukanye haturaza kugaruka kubamenyesha makuru batandukanye bakurikirana hafi ibikorwa vya politike tuze kandi no kurabira hamwe ibitangazwa n'abaranira gateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi ku makuru amaze iminsi ariko aravugwa uyu mugambi kandi wo buhari wo kugandagura yahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Turaza kugaruka ku mabaruwa ariko arava mu gihugu ca Tanzania mu burongozi bukuru bw'umugambwe uri ku butegetsi CCM canke se chama cha mapinduzi uvugwa ko ufatwa nk'umuvyeyi wa CNDD FDD. Imbere yuko rero tuza kugaruka kuri vyinshi birimwo kuba muri aka kanya reka tubanze tubageze ko ivyaha vyiyongeye ko bwa mbere Bunyoni yagirizwa ivyaha bitanu gusa ariko kuri bakaba hariyongeye ko ibindi bibiri. Muri ivyo bitanu yagirizwa harimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, harimo kugerageza kwica umukuru w'igihugu gutyoza abategetsi. Aha akaba ariho havuye ko bamwagirije ko yatutse umukuru w'igihugu ngo rivuvuzera ndetse n'umushikiranganje wa mbere uro kuri ubu bakamwita impene. Hakazamwo icaco gutunga ibigwanisha bicira umuriro atarekuriwe ndetse n'icaco guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ivya bibiri rero bije vyongera ko hariho ico kwiha inyungu mu mashiramwe atarekuriwe ndetse no kugira ubutunzi budasiguritse. Si Bunyoni azoburana gusa kuko nabandi babiri basangiye ivyaha nawe aribo Colonel Desire Amahoro ndetse na Colonel Samuel Destino Bamfumukeko nabo bazoburana gusa bo bakazoburana ku vyaha bibiri harimwo umugambi wo gutembagaza ubutegetsi be n'uwo kumena amabanga y'akazi. Uyundi azoburana we ataha hurira n'amabanga y'igisirikare canke igipolisi canke urundi rwego rw'umutekano ni Engineer Kome Niyonsaba. Uyu akaba ari we yahoza ajejwe inyubako za Alain Guillaume Bunyoni. We akazoburana ku caka imwe conyene arico gushaka gutembagaza ubutegetsi. Igituma rero hariko harakorwa imyiteguro idasanzwe kuri uru rubanza ruzoba ku munsi w'ejo nibimaze iminsi vyibonekeza. Aha turavugamwo nk'ubutumwa buva mu mugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania CCM ndetse n'uruhande rukomeye cyane mu mugambwe CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi kuri ubu ari nawo washizeho President Evariste Ndayishimiye ngo yamarize kuba umukuru w'igihugu. Hakazimwo kandi abo mu nzego z'umutekano. Aha turavugamwo mu nzego z'iperereza z'igihugu ndetse no mu nzego z'igisirikare n'igipolisi. Kubivanye kandi n'ivyabaye ku mukobwa wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ubwo yaragiye kumusura mw'iborero rikuru rya Gitega anamugemuriye agasabwa gukura impuzu zose. Abantu barafise impungenge nyinshi cyane z'ukuntu urubanza rwo ku munsi w'ejo ruzogenda mu gihe Bunyoni n'abari bari kuri kumureba batanguye kwigizwa inyuma buke buke. Ubundi niba muvyibuka neza imbere yuko ingingo ziva mu rubanza rwa mbere zisomwa harabanje gukorwa inama hagati y'ibihanganga bikomeye cyane mu butegetsi. Aha twavugamwo abari bakomeye mu butegetsi mu gisirikare mu gipolisi mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'abari mu mabanga ahambaye y'igihugu. Aha bamwe kandi bakomeye bemezaga ko Bunyoni arekurwa harimwo nabo mwiperereza ndetse nabandi bakemeza ko aguma apfunzwe. Muri abemezaga ko Bunyoni aguma apfunzwe hakaba haranavuzwemo kandi uwamusubiriye mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere ari we Gervais Nderakobuca bataziranda kugarika.
bivanye kandi n'amakuru amaze iminsi atangazwa ku mbuga hwaniro y'umugambi wari wo gushaka kwica Bunyoni kandi ngo ukaba uri kurategurwa hejuru mu iperereza ndetse kandi ukaba uri kurakorwa n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ni ibindi bishira uru rubanza ku rundi rwego cyane cyane kandi tukagendera no ku makuru yatangajwe na Bob Rugurika arongoye iradiyo RPA. Mu bindi kandi vyagiye biratera amakenga hanini bigendanye n'uru rubanza rw'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, harimwo ivyatangajwe na Bob Rugurika arongoye iradiyo RPA. Ati mwarabonye ejo bundi umukobwa wa Bunyoni bamusaba amananiza ngo akuri impuzu zose igihe yaramugemuriye. Amakuru rero dufise ava mu begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko Bunyoni ashobora kwicwa umwanya n'umwanya kuko Ndayishimiye yarahiye ararengwa ko Bunyoni ategerezwa kwicwa. Rero umuryango wa Bunyoni ko hagabira kuko ntawuzi inzira baba bagiye kubicishamwo kuko umugambi wo ngo urahari wo kumugandagura. Ibi rero akaba Bob Rugurika yarabivuze mu kuvunira akagohe umuryango y'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo bo n'umushingwamanza wiwe ndetse n'abandi bose bafise aho bahurira n'uru rubanza rwa Bunyoni bafise n'ico babizi ko batangure kwitegurira igishobora kuba umwanya n'umwanya. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko ngo iyo amakuru yashitse y'amakuru yagiye ahabona n'undi atakiza gukurikira ko uretse ibiba vyamaze gutangazwa. Gusa bamwe bakanavuga ko vyamye bizwi ko iyo bashatse kugukuramwo n'ubundi bagukuramwo. Rero ibi navyo bikaba biri mu bihereza uru rubanza izindi nguvu zibaho zidasanzwe kugira ngo abantu barabe niba koko uru rubanza ruzokurikiza amategeko asanzwe ahari agenga imanza ngaha mu gihugu cy'u Burundi canke se niba koko hazifashishwa inguvu za bamwe bari mu butegetsi hatarabwe ivyo amategeko ategekanya. Mu yandi makuru rero umwaka uraheze iperereza ry'u Burundi rinyuruje Focus Jean Claude ndetse n'abaritazari ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Focus ni ubuntu yari cegera cy'umukuru w'umugambwe SNL muri zone munini ya commune Bururi ho mu ntara ya Bururi. Mu kazi ka misi yose Focus yakora muri salon de coiffure ku mugwa mukuru wa Bururi. Ku muhingamo wo kugenekereza 2023 Rusama umwaka wa 2023 Focus ni ubuntu yariko afata agacupa mu kirabo bita kwa Ruhene iruhande ya salon de coiffure yakoreramo. Rero niho haza abagabo babiri batamenyerewe ahibururi baza basaba Focus ko yobamwa. Ajeje kubamwa baragiye Focus nabasubira mu kirabo kwa Ruhene. Haciye akanya babagabo baragarutse bamagara Focus ni ubuntu agiye kubitaba aca haza imodoka y'iperereza kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibyo bitabona irimwo abantu bambaye imyambaro y'igipolisi gicungera inzego. Abari mu modoka nibwo baciye bacakira Focus bamusunikira mu modoka n'abagabo baca barinjira imodoka iriruka. Kuva ubwo nta gakuru ka Focus ni ubuntu. Ivyo bikaba vyarabaye hafi isaha 10 z'umuhingamo. Jean Claude Ndayikengurukiye we yari umunywanyi wa CNDD-FDD mbere yanatwara imbonerakure ku mutumba wa Mudahandwa muri commune Bururi. Mu kazi ka misi yose Jean Claude Ndayikengurukiye yari umutoza kori wa commune Bururi. Ivyabaye kuri Jean Claude imbere yuko anyuruzwa biratangaje cyane. Iminsi ibiri imbere kwigenekerezo ya 21 Rusama umwaka wa 2023 Jean Claude yahamagawe n'umunyabigega wa commune Bururi Egide Tuyisenge ngo amusuzume. Jean Claude yaritavye ararindira amasaha ku biro vya commune arinda ava yatabonye umwe yari yamutumye ko. Kwigenekerezo ya 2023 Rusama umwaka wa 2023 Jean Claude yasubiriye guhamagarwa na Egide Tuyisenge. Jean Claude arazinduka cyane asubira kwirirwa ku biro vya commune ariko ntiyakirwa n'uwamutumye ko. Isaha 6 Jean Claude yaratashe ariko hageze isaha 10 z'umuhingamo asubira guhamagarwa na Egide Tuyisenge. Amasaha yari yagiye kandi muri ico gihe Bururi havugwa abantu bicwa batemagujwe imipanga. Kugira amugondoze Egide yamwemereye kumurihirira ipikipiki ni hoteli yari kuraramwo. Jean Claude yaritavye arabona na Egide aca amenyeshwa ko ari kararonderwa n'abantu bo mu nzego z'umutekano. Nawe yatwawe na kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibihe bitabona. Kuva ubwo nawe nta gakuru kiwe.
Baritazari Ntakarutimana yarahejeje kwinjira mu mugambwe wa CNDD-FDD. Uyu nawe yari umubanyi akaba n'umugenzi wa Jean Claude Ndayikengurukiye ku mutumba Mudahandwa muri komine Bururi. Mu kazi ka misi yose uyu Baritazari Ntakarutimana we yari umwigisha kuri lycée communale Kiremba. Ku mugoroba w'igenekerezo ya 24 Rusa mu mwaka w'2023 hafi isaha 10 n'imwe Baritazari yari karataha ava i Bururi aja ku Mudahandwa. Yari kumwe n'abandi benshi barimwo n'umumenyeshamakuru wa ABP Bururi. Niho rero Baritazari Ntakarutimana yahagarikwa n'umuntu yambaye impuzu zisanzwe ariko afise inkoho. Acahaza kamyonete X double cabine yera ifise ibiyo bitabona iramujana cyo kimwe n'umwe yari amufashe. Abagenzi ba Baritazari Ntakarutimana baragerageje kumutabariza ikibazo banagiha abapolisi bagendana na komiseri regionali bari babaciyeko. Abapolisi nibo babwiye ko utwaye Baritazari Ntakarutimana ari umutegetsi wo mu nzego z'umutekano. Kuva ubwo nawe ntarasubira kuboneka. Bamwe bati ese cyo bari kibi cankoroka. Igihe ivyo bintu biba umugwa mukuru wa Bururi wari mu bibazo havugwayo abantu bicwa batemagujwe imipanga. Ipereza ryararungitseyo umurwi urongowe na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka ngaje kwiga ivyo ari vyo. Nkoroka yahamaze indwi zibiri. Nkoroka aravuga ko ari we yakoze ishano ryo kunyuruza abantu bagabo batatu. Hari kandi abavuga ko bamwegereye mu ibanga yoba atabahakaniye ko yafashe abo bantu, ariko ngo yoba yavuze ko abatutsi yabahaye iyindi ntwaza ngabo mwiperereza. Abatutsi avuga yari Jean Claude Ndayikengurukiye ndetse na Baritazari Ntakarutimana. Abategetsi b'i Bururi baramenyeshejwe bino bintu mu ntango. Buramatari wa Bururi Colonel Leonidas Bandenza amaso yarahumuriza imiryango ngo ababo bari mu minwe y'abajejwe umutekano. Mu nyuma nawe yavuze ko atazi ivyo abo bantu bajanywe. Ikibazo cyaramenyeshejwe mukuru w'iperereza General Defonse Abarurema batazira Kikongo, umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntahorwamiye ndetse n'abashikiranganje barimwo Domine Banyankimbona ajejwe ubutungane. Abategetsi bose ariko ntaco bakoze ngo abanyurujwe baboneke. Kuri ubu rero umwaka uraheze atanumwe akurikiranwa kunyuzwa rya Focus n'ubuntu Jean Claude Ndayikengurukiye na Baritazari Ntakarutimana. Focus akaba yari afise imyaka 32 yasize abana babiri. Jean Claude we yari afise imyaka 35 yasize abana batatu, mu gihe Baritazari Ntakarutimana yari afise imyaka 52 yasize abana batanu. Gutyo abana 10 bose babagizwe imfuvyi. Imiryango isigara mu gahinda, vyose bikozwe n'inzego zitwa ko ari iz'igihugu. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya rero. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite nako kugira ngo turushikanwe nadushikiriza sangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana iba hezagire.